sanzara kubera ko vyumvikana ko indirimbo zaja ku mashano y'abandi kandi waziruhiye hanyuma ejo umuntu ayirondoka azobona ije ku izina ry'uwundi ari naho vyavuye kugorana gushoka tumenya K-Back. Nosubira inyuma gato urabona mu ivyo umuntu abashoboye hariho ivyo umuntu abashoboye n'ibindi umuntu atabashoboye hariho n'ivyo umuntu abazi n'ibindi umuntu atabazi. Bon nk'akarorero na bayiho jewe nigwanira kugira ngo mbeho nk'umuririmvyi afise ikiri muri we agisohore agiha abandi. Umutwe wanje numva yuko radio ari igomba kumfasha kugira ngo nshike kuri bijya vyose. Rero sinagiriwe ari amahirwe. Social media nticyari kirenga kuri wewe bavuga ati radio imfise birakwiye. Ntivyari vyinshi muri jewe kuko hariho nivyo ntarinzi. Sishobora kujanga ngo mvuge ngo vyose nayo ndabizi. Oya no kunino se hari vyo ntazi. Vyinshi cyane kandi. Muri ico gihe rero indirimbo warayitwara ukumva kwisanganiro ukashikanaho wewe nyene ukashikana kuri EPA ukayitwara ko amaradio nyene tututu ico gihe yakora cyane zabonesha izo ukashikanaho ukavuga ati ko nayishikanyeho mugo no munsi ukimuhereza umujournaliste akayivuza uwo munsi iyo time nyene ukirino ngaho ariko shitsi inyuma gato kazurinda kusubira kuyumva bigaherera hiyo ariko muri quartier ukasi korosi ukumva ikiravuga. Yes, nkuko vyama murabizi tumaze kugera hano tuba tubazaniye ibintu bishasha kandi bimeze neza na cyane kubijanye n'umuziki w'u Burundi tubazanira aba artiste bagezweho tubazanira amakuru agezweho kandi ameze neza. Ni TV yanyu ariyo Vyose TV musanzwe muziko iyo nserutse cyangwa iyo mpari ntabwo nzobikisha irungu kandi nzobazanira babandi nyene mu mazimisi mwibaza bati bametse gute babikora gute ibabishitse ko gute. Ni Edison ndayahoze nkabandi kumwe na Arkeni hariya kuri kamera za Vyose TV niwe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo amasanamu asayangane canka se neza kuno muriko urabibona. Ngamaze kwibona hano imbere yacu turi kumwe no mutipe wiswaga ameze neza indevu nka Rick Ross ariko kino gihe ba Rick Ross babaye benshi ko bigenda kose urabona ko mutipa ke kandi ameze neza. Ndafise impamvu namuzanye ndafise impamvu namubarondereye bivanye n'ibikorwa bitandukanye bimeze neza amazi imisi ariko aragira gute ahereza abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Nongere kuramutsa kandi abarundi basanzwe bari hano ku butaka bw'u Burundi batubwira uko bweko bwije ko kuva Vyose TV itanguye bamaze kuhigira byice nk'abamaze kubona byinshi byiza kandi amakuru agezweho na cyane ari ku mwanya kandi twongere ko atavangura mu artiste wese ahabari afise ingayo cyangwa afise impano afise ikibanza gikomeye cyane nga kuri Vyose TV. Haruhande yaho dufite n'aba diaspora benshi abarundi abanyarwanda aba Tanzania n'abaganda n'abandi benshi baguma batwandikira batubwira yuko ibintu bimeze neza natwe naho nituzigira tubamaramaza ibintu bizobandanya bigenda neza. Hano kuri kamera turi kumwe n'umutipe yitwa K-Back. Ayo navuze K-Back je numva back gusa K nahajya bisiguriye K tumenyereye ki urufunguruzo sijya ki ariko ubu ni K-Back iri mu ncamake nisanzwe nitwa Karim. Ijya K ni zina rimwe ni alphabet imwe nakuye ku ntuze nyamama wanje ndashira kuri K kugira ngo hari ikintu n'abanumva ube muri mama nyene. Yego umeze neza K-Back? Meze neza cyane. Mano sa neza kwiri ndabishimira Imana akuziye ntikamuriko shimira Imana katuririmba star ya R&B gikurikira baca bacumva burya na hip hop ndayimenagura urayimenagura ariko kenshi kino gihe uri kuravuma cyane ku ndirimbo za R&B. Mu ncamake ni gake abarundi tunanirwa gusa sinzi ahanini aho vyama bipfira mugabo ariko abarundi ntabwo bananirwa je ndemera ko bashoboye turashoboye ndavye ukuntu bigwana ko mu bikorwa vyabo sponsor sikirenga ariko bakaguma bahari kandi bakaguma mu kazi cyumvikana ko muri abantu ahubwo bakomeye cyane. Sponsor zo nta nizihari nivyo nashatse kuvuga benshi barabaho kubera zo sponsor mugabo mwebwe raba murazisaba kenshi ntibazibahe mugabo bikorwa mukabikora ntikumva ko muri abo gukeza turakomeye ahubwo na cyane K-Back umu artiste w'umurundi
Ahani ndazabwira bakunda indirimbo herutse gukorana na Nimbona Jean Pierre Kibido ariko haruhande yaho hari n'ibindi bikorwa bitandukanye wakoze. Turashaka kubwira abarundi n'abarundi kazina cyane cyane kubijanye na career yawe ya music hajya wayitanguye ryari. Ngo nturu wavuba matwa dusumira mugaba benshi bariko barakumenya cyane ku ndirimbo uri kurasohora kino gihe. Sindi ubu ndwakera natanguye music muri 2010 ndibuka ico gihe hari mu kwezi kw'indwi. Mu kwezi kw'indwi muri 2010 ni ico gihe canje cyambere ninjira muri Inanga Records. Ariko bigenda ko si K-Back ni ya vibra cyane nkuko twabonye hariho generation ziza ku ndirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu gasanga baje abana ari hatari. Kino gihe turiko turakumenya cyane ku ndirimbo ya Kidum, turiko turamenya cyane ku ndirimbo Vyose Sare Another Day. Izo zose ni indirimbo nibaza ko zasohotse après 2015. Ego hariho n'izindi wakoze. Ego nakoze imbere yaho zitari ku ma YouTube. Hariho ubudasa, hariho Esichoma vyabihe vyisa nkongera kubibona. Zose ni indirimbo ziwanje. Benshi ntibazi ko ari ziwawe. Ni ziwanje. Ariko benshi ntibabizi. Oya ntavyo bazi. Kubera iki ndafise zabe mbereza nyinshi. Hari n'amakuru mfise yuko ari indirimbo zimwe zitagiye kuri account yawe. Ego. Zagiye ku account y'abandi. Ego. Ndafise nk'indirimbo gusamara kwawe cyanke ni wabishatse. Nka video ya mbere natanguye gukora ntiri kuri account yanje, iri kuri account ya ni technology film. Kubera iki kuja kwiyo yundi? Nibuka ko nayikoze hari muri 2015 buca hatangura bijya ziyantoreka za manifestation. Nayikoze ari dimanche bijya bintu navyo bitangura ari lundi. Umuntu yankoreye ijya video andiler kubera ki kibazo cabaye cibe tutari mu mutekano amaragenda yitwaye. Sasa arabura ukuntu ari bubigenze ukuntu yironka ntari bu mering ntari buyimukundi. Ico gihe naje nta YouTube nari mfise. Sinshobora kujanga ngo mbesha abantu nk'umuntu ngo YouTube nayitanguye ibihe YouTube yayitanguye si vya kera. YouTube nayitanguye indirimbo yanje ya mbere yagiye ko ni Another Day. Niyo ndirimbo yanje ya mbere yagiye kuri YouTube yanje. Hama ndakurikiza n'izindi mugabo. Kuko kuri indirimbo nyinshi kandi ziryoshe mugabo ukumva ko zosanzara. Kuko navyita gusanzara kubera ko vyumvikana ko indirimbo zaja ku mashano y'abandi kandi waziruhiye hanyuma ejo umuntu ayirondoka azobona ije ku izina ry'uwundi. Ari naho vyavuye kugorana gushoka tumenya K-Back. Nosubira inyuma gato urabona ivyo umuntu abashoboye hari hivyo umuntu abashoboye n'ibindi umuntu atabashoboye. Hari n'ivyo umuntu abazi n'ibindi umuntu atabazi. Bon nk'akarorero na bayiho jewe nigwanira kugira ngo mbeho nk'umuririmvyi afise ikiri muri we agisohore agiha abandi. Umutwe wanje numva yuko radio ari igomba kumfasha kugira ngo nshike kuri bijya vyose. Rero sinagiri bari social media nticyari kirenga kuri wewe bavuga ati radio imfise birakwiye. Ntivyari vyinshi muri jewe kuko hariho nivyo ntarinzi. Sishobora kujanga ngo mvuge ngo vyose nayo ndabizi. Oya no kunino se hari vyo nazi vyinshi cyane kandi. Muri ico gihe rero indirimbo warayitwara ukumva kwisanganiro ukashikanaho wewe nyene ukashikana kuri EPA ukayitwara kwa amaradio nyene tututu. Ico gihe yakora cyane zabonesha izo ukashikanaho ukavuga ati ko nayishikanyeho mugo no munsi ukimuhereza umujournaliste akayivuza uwo munsi iyo time nyene ukirino ngaho. Ariko shitsi nyuma gato ukazurinda kusubira kuyumva bigaherera hiyo. Ariko muri quartier ukasi korosi ukumva ikiravuga mu mastage nyo ukavuga ati no hinduriki nta kundi basiko no ngaho bariko barayivuza nta kundi ugapfa ko byakiruko. Wahavuye uhindura strategy gute yo gukora kugira ngo ivyo bibazo canke izo struggle zurahura nazo zigabanuke? Ikintu nakoze ubwa mbere nagiriwe amahirwe mpora n'umuntu aba muri Australia umugenzi wanje gusa yaragize ikibazo ubu muri Australia ngira ngo yagize ikibazo cyo mu mutwe. Hama turavugana ambwira ati rero wewe igihe uzogenda gukora indirimbo ubwa mbere
mbere yuko isohora uzobanza umbwire hariho ikintu nshaka kuzogufasha. Ndamubwira ati sawa, ndagenda umva jewe ni imagine yuko icyo agomba kumfasha maybe n'uburyo n'ibindi, ariko sico yashaka kumfasha. Ambwira ati nzogufasha ikintu kuburyo bwuko ico uzobushaka kizoba kizima dana. Sawa, bon ndagenda muri studio ndakora ijyanye n'Bembeleze, ni Liza yayinkoreye. Okay, Liza classic. Ego ni nayo ndirimbo ya nyuma yakoze acagenda muri Wasafi. Okay, ndagenda yikora. Hama nawe yayimpaye hasigaye nk'imisi ngahe nyene kugira nce nkora iyo video. Nawe acaragenda. Rero ico gihe yayimpaye wa muntu nagerageje kuvugana nawe nico gihe nyene ntangwe no gutunga WhatsApp bintu nk'ivyo. Ndamuvugisha ndamusigurira ukuntu bimeze, acarambwira ati niyasohoka uzocumbwira. Ntivyaba bigikunze yuko ndamubwira ko wa muntu yacagenda yitwaye yandi ndirimbo sinayironka cishira kuri account yiwe. Hama harahize igihe byaranciye intege cyane. Indirimbo yaravugijwe cyane, yarakunzwe cyane Ngozi, yarakunzwe cyane Muyinga, yarakunzwe cyane mu Rumonge. Novuga ko yakunzwe cyane nko mu gihugu hagati hose haruguru. Ubwo Bujumbura ntivyakunze. Mu gihugu hagati yarakunzwe kabisa. Igitega ngiyeyo nkumva ni sawa. Gusa yumva byaranciye intege kubera ko nabona ikunzwe ataco ndiko ndayibonamo. Ncandamara hafi umwaka, hafi imyaka 2 nasuye gukora indirimbo. Wabihagaritse? Ndibuka niyo ndirimbo ntuze nyara igerageje kuyikopya beat. Bidondo. Inyuma yaho rero none akoze Another Day. Indirimbo nziza cyane ifise n'amasanamu meza, imaze imyaka 3. Yego ikozwe. Yego. Hanyuma ndabona mu nyuma nakoze n'indirimbo wise Sare. Another Day yakurikiye yadanye na Diana. Ego. Ko Sare ndabona imaze amezi 10. Sare ya indirimbo nziza cyane, ariko gatoreka tuduge ku ndirimbo wakoranye na Nimbona Jean Pierre Kibido. Gukorana na Kidum nturi mu artist asanzwe, uri mu artist nofata ko yumvise ibikorwa vyiwe akabikunda akavuga ati kabisa wewe turashobora kwicana muri studio, kuko ni benshi bavyifuza muga bitabakundira, ariko we nka K-Back waciye mu bibazo bitandukanye, ariko muga mu nyuma ukavuga ati kameme talent yandi sishobora kuyicarika, reka ndayikomeze kandi bikagenda neza. Nimbona Jean Pierre Kibido mwahuye gute? Nimbona ijyambere umva je nsanzwe nkorera muri ville. Aha ndumukwaferi. Urumva burya rero iyo umukwaferi ugira amahirwe yo guhura muri ville ni salon VIP. Ni salon VIP niyo nkoreramo. Yo uri umukwaferi kenshi ugirirwa amahirwe yo guhura n'abantu batandukanye. Abadutwara mu gihugu, aba star, abaririmbyi. Aba star bo bonovuga ni nkabi wanje nabose. Rero nagiriwe amahirwe arazi ijyambere mugabo turavugana mugabo si nafashe umwanya wo kumubwira ivyereke music yiwanje. Gusa narabandanije turahura Kigali turavugana, niho nagerageje ijyambere kumubwira ivyereke music. Ntiyabiha ikibanza kinini. Hama arasubira aragaruka ibujumbura, ubundi tuhurira muri salon. Ndamwibutsa Kigali ko tware kumwe. Arambwira ati kandi wewe nivyo. Ndamubwira ati umaze kumbwira ivyo bintu kenshi. Ndamubwira ati yego. Aragenda. Retour ubu uye niho yagarutse bunyene muri 2020. Hama turahura ansanga nundi kuri salo, asanga niko ndakorana n'umuntu umwe ntokurirwa ndavuga izina. Aca mubwira ngo uri kumubwa n'umustar. Kidum nyene. Avuga ko ari uri mu star. Wa muntu aca mubwira ngo ngo umuhungu wanje ngo n'umustar ngo kandi ngo araririmba ngo mze ngo muririmbane. Ibintu nk'ivyo. Ngo wewe ko bitsingo zana ngo mbwira akazi ka ngo urarimba ati cifata telefone ndamwumvisha. Namweretse sare nyene arumviriza size kugutwi, arumviriza afata umwanya arasubiramo hamarara aba video. Ico yakoze yambajije ngo mbega nindagukoreye iyi video. Ndamubwira harambazi audio nindagukoreye. Ndamubwira acambwira ngo urabizi urakomeye urafise kazoza. Yego.
yarandindiriye ndaheze wa muntu kumukorera ivyo service yiwe hama nawe arashikirwa ndamwakira aricara hajya niho rero nagerageje kumubwira ati burya rimwe gusa je ndibaza yuko ntazokumara amazi acambwira ati umpime yego nanje ndakwemereye nimba ufise program fata program yari yo yose ushaka guhera ejo uwo ni Kidum yego okay nzokorana n'abantu babiri wewe na Roriro tuko hari ico nakumvise wenyene mu kanwa kiwe ati sawa je ndafata program muri MA ndagenda ndakora vyose ndishura ndaheza hama sigara kuri program ndamuha program yarayikurikije muca mukora indirimbo mwise akaramata dirifise n'amasanamu meza cyane indirimbo twafata ko kino gihe iri kwirabikora ijya nino umuririmbyi yakoranye na nimbona Jean Pierre Kibido n'uyu mugabo yitwa K-Back cyo gituma nababwiye ntegereza kubazanira aba artiste bari ku mwanya ja kuri account ya YouTube wandike K-Back uraheza ugire gute uraba inshuro zose wifuza ino ndirimbo nuko K-Back duheraheza plan wakoze indirimbo idasanzwe imaze ukwezi kumwe gusa kuri nani kuri channel yawe imaze ukwezi kumwe no ndirimbo mw'isakaramata ko bigenda ko cyumvikana kuba yisohoye mu mpera za 2020 2021 twikwitege nka wa wundi watangura ufisa kariro kadasanzwe mu muziki ugiye gukora ibidasanzwe kujya nyene tukubona ugaragara muri game canke hazogira igihe wongera ukwamemeze gute plan na cyane cyane ya 2021 niyo twifuza kumenya hanyuma kidusezerana kugira ngo turindire ibishasha na cyane cyane urazi ko ishano tutegereza ko kuba tubarodera 2021 meze neza cyane nubu ndi muri studio ndiko ndakora ikintu nshimira Imana nuko ivyo nkora namasanga ndi muzima kuko plan yanje namashaka igihe cyose nzosohora ikintu kizoze kitabihira abigeze kumbona narabahaye ibiryoshe narimo nifuza rero yuko naho ndi umwe nta manager ngira mugabo abonetse vyo bavyiza no gusumba kuko urumva siniyagaza harenze ndacyari hafi 2021 ndi muri studio ndiko ndakora ndizeye yuko bitarambiranye amezi 3 azohera mutarumva akazi kanje kandi gashasha bitevye gose oya n'amezi 3 nyine amezi 3 bigiye hafi nizera yuko mu kwezi kumwe n'igice nzoba haka yumvikana kugarutse K-Back ubundi ari mu mugwi w'aba artiste nagarutse kwitangura ubu rero ndi kwitangura yaraheze ndiko ndabandanya ubikura bandanya nta gusubira inyuma Vyose nuko bisanzwe bimeze iyi ni Vyose TV ko bukeye ko bwije n'aba artiste bari kumwe navuze ku mwanya umu artiste azoryama urumva uyo tuzomwibutsa ko gusa atakihari mugabo ni ashaka kugaruka twongere tumushire ku mwanya ibintu bigende neza nibaza ko yari nayo message uhereje abarundi ko ugiye kugira gute gukora ibidasanzwe muri 2021 uri mu bandi uje kufashanya n'abandi guteka niko no bivuga ikara ryawe kandi ryongere ryake hamamaze kuba makara menshi tuzoga ibihiye niko bisanzwe bimeze na cyane nongera nkangurira abarundi bose n'aba muri bihugu bitandukanye tunahitaji support jamani turakeneye ubufasha abana b'u Burundi murabona ivyo dukora ari twebwe nyene twifasha mudufashe natwe tugere aho abandi bageze turifuza kuba yuko umurundi ejo ashinga indirimbo yiwe muri dejura kafise nawe nyene 1 million 2 million kandi byose birakunda tukagendera mu miduga myiza mwaduhaye mwatuguriye abana b'igihugu asante sana nuko K-Back nakindi nakora taro gushimira kukanya waduhaye urakoze cyane nanje nshimira Vyose TV kuko muri mu bantu muri ko murafasha ugwaruka kugira ngo dushike kure kandi tuba twumva yuko mudahari natwe ntako turi asante sana natwe turahari every day every time
na cyane cyane ko hano hose hari inkuru ko twe tunezererwa iyi nkuru tuzohereza abarundi iyi nkuru tuzohereza makungu igabashikira tukumva ko yabashikiriye niyo ntsinzi ya Vyose TV nyita Edison yahoze nkaba nari kumwe na Arkeni kuri kamera za Vyose TV aho bukera naho tuzobazanira ibindi bishasha mwe mukomeze kugira gute kugira subscribe kuri channel yacu hanyuma muheze musangize abandi kino kiganiro ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye ariko mwongere mushire no muri commentaire mutubwire abo muzoba mwifuza nta kindi nababwira ataruko ndabakunda kandi cyane bye bye